Bakunzi ba Magagi Burundi turabaramukije tubaha namwiriwe bivana aho muherereye. Aha ni kuri Lac Rweru muri komine Giteranyi ya kera ndetse n'intara ya Muyinga, aho twari twahigereye kugira ngo tubereke ahariho. Aha ni ku mutumba wa Cagakori muri zone Masaka. Rero muri rugendo twababwiye ko dushaka kuzogira ko kwerekana Burundi, ni hamwe twavuze tuti reka tuhashike turabe uwo mutumba aho uherereye, aho ushika kuri Lac Rweru mu buraruko bw'igihugu. Rero tukaba twabwiye yuko tuzoca twongera tugende i Kabonga muri Burunga muri Nyanza, kugira ngo tuhashike naho tuharabe, naho n'impera y'igihugu ciza cane c'Uburundi. Rero ni mu ntumbero yuko dushaka kubereka imitumba ibiri iri kure na kure, iri kure y'iyindi mitumba, twovuga iri kure ugereranije n'iyindi, nubwo uyu wegeranye n'uwundi mutumba wa Ngomo. Rero iyo mitumba iri kure cane ugereranije n'iyindi mitumba yose hagati yayo, ku mvo z'uko urabiye igihugu c'Uburundi mu buraruko no mu bumanuko niho harehare gusumba mu buseruko no mu burengero. Ivyo nivyo bituma rero uyu mutumba wa Cagakori wegeranye na Ngomo uba umutumba uri kure n'undi mutumba wa Kabonga uri muri Makamba ya kera bataraba muri découpage administratif actuel. Rero mwumva yuko ari ibintu vyiza cane. Kaba twahageze usanga aho bariko bakora ibikorwa vyinshi bitandukanye, baba baroba, abasoza abantu babajabukana kuwundi mwega uri hakurya, baba abakora ibikorwa bitandukanye, badandaza ibitandukanye canke badandaza amafi, vyose vyariko birahabera, vyari vyiza cane. Urabona yuko hari uruja n'uruza rutari ruto, ndetse akaba hariho n'abariko bararanguriraho ibikorwa bitandukanye, ibindi bikorwa vyo kubaka amazu, vyaba ivyo gukora vyose bitandukanye. Ni vyinshi kandi bibereye ijisho. Rero mwumva yuko ari ahantu hakorerwa ibikorwa bishimishije kandi ibikorwa vy'iterambere, kuko igihugu gitezwa imbere n'ibikorwa abantu bakora. Rero mwumva yuko ari vyiza. Aho naho bakarangira amafi, aho ushaka izikaranze uca uzikarangisha mu gihe waziguze, canke bakakuguza muzo baba bagize. Rero murabona yuko hari n'imirima ihegereye, imirima y'ibijumba, imirima baba baragize. Rero murabona na hariya bariko baragerageza kuhamenaja kugira ngo bakoreremwo ibindi bikorwa bitandukanye, kugira habe ahantu nkuko hasanzwe hari ibintu bidasanzwe, uruzi, ikiyaga ca Rweru. Rero umva n'ibikorwa ntivyohabura, ndetse aho banatubwiye yuko hari n'abariko barubaka inzu nini, inzu izoba ari inzu y'ihoteri, kugira ngo ingenzi zatembereye, narirya ari ahantu h'iratiro, ingenzi zatembereye zizoze ziraronka aho zirara, ndetse zironka n'ivyankenerwa bitandukanye mu vyo baba bariko barakora bitandukanye. Rero urumva yuko azokomeza gutera imbere, akomeza kugira iyindi shusho nziza y'iterambere ry'igihugu, narirya mu ntumbero, mu mbonezo y'igihugu ari igihugu cifashe muri 2040, n'igihugu giteye imbere 2050. Rero natwe twavuga tuti abantu bariko barakora ibintu vy'iterambere, ibintu bifise ico bigamije, nico
vyerekeza mw'iterambere ry'igihugu n'iry'abanyagihugu muri rusange. Rero tukaba tubareka kubakeza tunabashimira n'indongozi zaho ko ivyo vyose babifashwamwo n'indongozi. Twongera kandi turonka n'akaryo ko gusaba uwutaragira subscribe ko yobikora kugira ngo aze arabona ibiganiro ducishako vya buri munsi. Uwabikoze nawe agakomeza gutanga ibitekerezo kugira ngo ibiganiro vyacu bikomeze kubonwa na benshi, bikomeze gushika kuri benshi. Murakoze, ciao ciao.